kugira ubukwe ni gusinya kontra y'ubuzima bwose upfuye n'ubusinye ushobora gusinya kanseri yo mu bwonko no mu mutwe no mu magufa ihuye n'umubabaro ugira si byiza ko kurongora kuko si competition rongora kubera wakunze umuntu kuko nimba urongoye ari uko urongoye umuntu afite amafaranga cyangwa muravyo butitu by'ubutunzi by'amashuri ngo hakurira ku buterere ngo uririkirire niko yose nabari wapi aya kuko utwengera ku buterere asumburirikirire urubanza rwo gutwikurura ngo batasigurira gifise je ku bwanje bushaka bakarureka rujya bagira ko rujya jo boshaka bakareka ko kurongora umuzi n'ubundi umuntu yarasanga yararongowe biragoye none utwikurura iki none umuntu yatanguye kwiryo banga kiri mu myaka 16 17 arongoye kuri 23 25 aza abahunga z'abagabo ibintu byose nta ahubwo asumye inshuro nyinshi wubatse kubigira yego habaye ceremony kuzuvuga ngo yarose umuntu bagumana ngo mpaka gupfa ubwo cyo ngo aje gutwikuru n'utwikuru iki hari abakobwa bagumye ibanga gushika none munsi bariho mugabo gusa ni mparugwa nimboneka rimwe si benshi nagatangaza kuko no muzi ugenda marigara bakubwiye abakobwa ibyo ariko yaganira bati naka haracyari isugi cyangwa ngo nimba nyinaroga tukiri ngaho nyene imanza ni nyinshi hari ama anniversaire abasigaye n'ibintu byinshi imanza dukwiye gusigarana muri no mwanya usigaye umenga ni muto ku isi muno umwanya amahera usigaye umenga umwanya wose hakenewe ikintu cyose amahera ubu n'amazi agugwa amahera imanza dukwiye gusigarana ku bwanyu n'izahe izo hinyanyugwa zo bari izahe hakugwi Hello boys and girls, nizera ko meze neza ko kuri ahandi ndababwira ko ari juste gale kedrum from where I black watch black behind the camera mwita umusaza ndababwiye yuko no munsi kandi twasubiye kuza kwiga twasubiye kuza kugira ngo dusubire kuronka ubumenyi ko kuri ahandi ndababwira ko tukiri ku murongo w'ubuzima ko kuri ahandi ndababwira ko twasubiye gutegwa iteka turi kumwe na Apotre MBAYAHAGA Isdor umwungere w'ishengero muraza kubyumva ko kuri ahandi ndabura ko biza kuba bikomeye ariko vyongeye ndabura ko ikituzanye no munsi tuje kuyaga kucerekeye imanza bega naca cyane imanza z'ubukwe ziba ryari ubukwe canke mariage habaye iki niba tuza kuganira sinivyo gusa tubazo kuganira ku yindi migigwa n'izindi manza zisanzwe zifise ico ziriko zirabera ko mu Burundi naca cyane ko turi mu bihe abantu benshi basigaye bavuga bati imanza z'ubu zirazimvye hari ivy'amasare haro n'ibindi vyinshi cyane haro n'iyindi migigwa abasokuru bagira mwizo manza bagira cakogwa naca cyane imbita gikogwa yayo dukwiye kwibagira ni yayo twobandanya ni yahe nibaza ko ari mwe tsakuganira nuno umukozi w'Imana naca cyane ko yamafise vyinshi atwiyagira ndabaramutse cyane Apotre MBAYAHAGA Isdor ndabahaye bwakeye ndizera ko beze neza ntagasonga ndabona ibintu risa n'amahoro cyane utwumva twose bunda turuzi turashima Imana kabisa haleluya hamwe hanyagara n'amahoro naca cyane biri kubiza ku yindi mpwe bidasanzwe yindi mpwe ego iyo tuvuze ubukwe ubukwe ni iki ubukwe bavyita ubwa mbere hoho dutahura yuko hariho umuhungu wa naka sivyo nayo naka yageze mu bigero byo kuva ku ziko kwase agashinga urugo rwiwe no kuvuga kubaka urugo rwiwe ku mukobwa naho twumva umukobwa ageze mu bigero yagiye mu Burundi ko babivuga mu kirundi shitse yagiye mu Burundi kubaka urwiwe nivyo hako tukiri ngaho bega n'imiryango ibiri yahanye abageni umwe waronse umugeni uwundi uronka umukwe nivyo rero haba habaye urwo rubanza gwika ngo habaye ubukwe mugabo ubukwe buragutse kuko ubukwe buja kwitwa ubukwe habanje kuba ibintu byinshi cyane ivyo navyo biba n'ivyahe ubwa mbere hoho ubukwe no kuvugana urubanza gukurongora canke kubaka no kuvuga hubakana umugore n'umukobwa n'umuhungu bakuze bagahindura urwego barimwo bakinjira mu rwego rwo kwitwa umugore aho no ku mukobwa umuhungu nawe akitwa umugabo kuko nta witwa umugabo atagira umugore
hari witwa umugore atagira umugabo yego muri ico gihe rero bitangura ryari ubwa kera uretse uvyubu kera imiryango barabona bati umuhungu akabwira se ati jewe ndakeneye gusitura ikirambi kwatazi ikirambi ni iki ikirambi ni igitanda cya ruguru ya bitanda by'abana kuko citwa ikirambi kubera ari ic'abana baryama ku mugabo iyo ciswe ikiryamye ku mugabo n'umugore babwita uburiri yego urumva kuvuga ati navuye ku kirambi ngomba uburiri baca bumva ati ubu rero akeneye gushinga agasago kiwe bakamwereka aho yubaka inzu hanyuma ico gihe wanashaka haresha imiryango bararanga bakavuga ati turakeneye umuntu yo turangira umugeni si vyubu muca kuri za Facebook na za ntuze vuti tubonane kera byashe ugasanga umuhungu abonaye n'umugore we ku munsi w'ubukwe atigeze amubona ariko imiryango yabihereje hiyo gusa wowe urabona ko no kujya gusaba irembo uzubona umuhungu azorongora hari igihe bamujanye ariko kera ntibajana hagenda intumwa z'umuryango kanaka zikaja ku muryango ufise umukobwa bakavuga ati twaje gusaba irembo ko twarumvise ngaha hari umugeni bamaze kuvuga ko babaha irembo rero ni nk'uburenganzira bwo bati turabemereye muze mwitegure muze gusaba ibyo bita gukwa aho rero haba ari ikintu gikomeye cyane ariko iby'ubu n'urudubi urabona bibubusa umwe ukabona ngo babigiriyemwo byose byarangiriyemwo byahetse mu gatondo bagasaba irembo saa sita bagakwa ku mugoroba ubugeni mw'ijoro bagatwikurura bijya mu bisango byarisha imico igenga imanza bijya iy'ubu nticyubahirijwe imbere ko tubishikira ivyo turacari kuri kera gatoya ico gihe barasaba irembo barashobora kugenda gusaba irembo bakaribima yego bivuye ku ndetse n'irembo gusa no kuja gusaba ku munsi ubu ugusaba byo bita gusasira bakwe barakwima umugeni iyo byakuraniye kuvuga ijambo hari igihe bakwima umugeni kiyagiye hari abarundi batazi kuvuga ijambo we kuvuga ijambo bwari ubuhizi barategana imitego iyo utabizi rero bikakunanira uje gusaba hakubaza ikibazo gusubira kugana kwishura warataha uko batamuguhaye cyangwa ugasanga wajyanye inkwano zitarizo cyangwa wajyanye inka zifise ibara muri umuryango badatunga bakavuga teka nta mugeni tuguha cyaba ari ikibazo gikomeye rero ugiye gusaba umugeni byasaba udufungo twinshi ati imiryango y'iwayo n'iy'iwacu ntirongorana mu mateka yacu ntibarongorana byari ibintu bikomeye cyane nayo iby'ubu n'urudubi ubu umuntu azaye nk'umubangladeshi cyangwa akazana umupakisitani niba ujya inyere turagiye ibyo ntibakibye ni ingorane zikomeye cyane aho turagiye tubishyitse gutwikurura naho kera cyangwa bimeze gutigere oya pana gutwikurura gukwa basabye irembo tugiye gukwa kera baba bagiye gukwa gusaba umugeni byaba bimeze gute navyo imbere ko dushika mu vyubu kwaba ari urubanza rukomeye cyane kuko nta bintu byo kugenda uvuga ngo twarabihejeje ngo twarabyumvikanye ubwa mbere wo gukwa kubu tuyifatanye n'ibya kera gukwa kubu kurimwo ibyaha by'ikinyoma giteye ubwoba kera nta byo kubesha warimwe bavuga ati n'umuryango wo kwanako kaza n'igisokuruza ni na uku nuku bakabitora ati nivyo sibyo rero muri ico gihe hari n'igihe banarungika abantu baze wanyu kuraba ko by'ukuri uwo muryango ngene wifashe bakararungika intumwa bakabaza bati mbega wabo baratigwa nabashinga ntacyo n'abakungu n'abantu bataco barageza gutohoza kugira umukobwa abantu bapfe kumurikaho ahantu hose kubwo usanga ari ngorane mugaye ivyubu biragoye rero ico gihe wasanga kugira babemerere yuko baza gukwa amatohoza yaba yaheze akavuga ati umunsi munaka nimwabona bishobotse muritegura muzoze gukwa babaha uruhusha documentation ije muri Republika yamyeho kugendereza baragendereza cyane aho rero hari gukwa hamukaza nyine hamukazana n'inkwano ibyo wanashaka by'imigirwa yo gukwa cyane je ntabyonze kuko generation yiwanje yari imaze kugira agasirimu gakeye mugabo nk'ibyo mugiye kuraba nka bapadiri ntabona cyangwa bajye bize by'ikirundi bya cyane baje kuvuga ati imanza zazipanze uku nuku ataco bihenze mbona kimwe mugabo nubwo natwebwe tutobitondeka neza nkabo
hajya ijisho twaravumba twaraja kuraba ingene imanza ziba nubwo twari abana batoya mu biganiro n'ivy'uwo munsi ni kuko utogereranya uburaruko n'ubumanuko ntibihura tuvuga ngo nasanze ubusaruko n'uburengero ngo biri kumwe wapi biratandukanye hama rero n'ubugeni ubugeni bwo nibaza ko atacahindutse kinini cyahindutse kubera umugeni w'ubu ashobora kurongorerwa mu nzu ariwe yayikorofye ariwe yayishashemo n'igitanda ndetse amaze n'igihe ayirongorerwamwo agaca aza ngo aje kurongorwa mugabo ico gihe umugeni yinjira mu rugo aribwo bwa mbere nuko rero tuba tuje rero ku manza z'ubu rero imanza z'ubu nizo tuba tubitiremo neza mwe nk'abihebeye Imana murafise aho mwami imisi yose muri ko murasengesha mukanabigisha ukwezi amezi 3 imbere yuko bashinga urugo haribo abakiriso ariko abo mwabonye hariho nabandi mutaba mwabonye mw'ivyo byose mwaba mwabibonye iri biriko biraba nuko izubu zimeze gute mbo imanza z'ubu urabona ziba nk'amasanganya ni nk'impanuka ubona yabaye kuko urubanza ntumenye ingene bateguwe hari n'abantu usanga barongoranye batazinanye hari n'igihe n'ubuzu by'urudubi ubona abantu baja gukwa bahamagara bati tuzanire uwo mugeni tumuraye bakazanira isanamu uwo mukobwa sihari urabyumva umuhungu sihari ukabona ko haje imbere n'amafoto ibyo ntibibaho mu bisanzwe oya urabyumva donc urumva ingene ubukwe bw'ubu munsi buba sinovuga ko buba neza kuko integuro y'ubukwe ihera muri fiançailles mu kurishanya igituma no munsi abantu benshi ngo niyo zitaze ko ziravuga cyangwa zikomere urabona yuko bipfira mu kureshanya abantu barabeshana akakubeshaho gukunda kandi atagukunda umuntu akarongora kubera pression y'abantu bari kuvuga ati imyaka yawe yakujanye umukobwa akavuga ati wewe usigaje ingahe uje muri menopause uje wese ari we mujana ahandi ho urasazira iwanyu akaja ku mugabo ataze kubera ngo iriko yiruka n'imyaka mugabo akibagira yuko kugira ubukwe ni gusinya kontra y'ubuzima bwose upfuye n'ubusinye ushobora gusinya kansera yo mu bwonko no mu mutwe no mu magufa ihuye n'umubabaro ugira si byiza ko kurongora kuko si competition rongora kubera wakunze umuntu kuko nimba urongoye ari uko urongoye umuntu afite amafaranga cyangwa muravye buti tuvy'ubutunzi vy'amashuri ngo hakurira ku buterere ngo uririkirire niko yose nabari wapi aya kuko utwengera ku buterere asumburirikirire yego wow mu yindi mvugo n'urukundo abo bantu rero mu gihe benshi babeshanye bagategura ubukwe barabesha nico gituma kenshi usanga ibyo bariko baravuga ari ibinyoma gusa kandi ikintu cyose gibiza umushinge w'ikinyoma ntigikomeye abantu baja kuvumburana bari bo neza bamaze kubana mugabo muri fiança yakoreka ko ari intama iri ngaho hako tukirigaho nyene nyakubaha Apotre tukirigaho nyene abarundi hari akantu umenga basigaye na cyane umenga vyamye imyaka yose ora nakera kugira umuntu baje kumuronderera uwo bubakana barabona ko inka zagwiriye imirima yeze yego n'ibintu nk'ibyo bakarako ibintu uko bimeze ariko ubugiye kuraba umenga nta myitegurire umenga nta abakobwa umenga umuhungu aronsa amahera wese teza kuronka umukobwa sinzi ko murabibona bega hajya kuronka amahera bisigura ko ari ucuronka umufasha mbo urashobora kuronka umugore ngo batari umufasha kubera waroza amafaranga yego abubu bane gihe bagira competition bavise n'abarangira akavuga ati ni wabonera umuntu avuze no turangira tujana babize barondera abakomisiyoneri bariho yego bagira ati jewe umpange gusa ni wabona umuhungu avuze amafaranga yateruye icuma avuze ni vatire jewe uzoje mbwa tugende ntabyo gukundana birimwe ntabyo kuyaga birimwo zipfe kuba ziri kwizo noti gusa ntaki uno no bujana muhira nguzanye ng'umuntu ngo muzo umugore n'umugabo acunze ijya noti gusa umunsi noti yapungutse niho nawe no mubana wawe utangura kwanka nawe cyuyumba yumba mu yindi mvugo uwo ntiwazanye umugore oya wazanye indaya mu nzu mugiranira kontra y'igihe kirekire gusa kujyagira ati
n'uwo ndaya bashaka kuvuga ati twumvikanye ya premium sindara mukumvikana y'umuha yego neza ko babigenza n'ubundi aravuga ati jewe rero imvuze yose ndayaguha mugabo tugumane bije tugumane ni ukuvuga uwo munsi amafaranga niyahera ikonti zobihetse niko bizoba bimeze mugabo no munsi ugiye kuraba abana bubu nta rubanza bariko barategura kuko ubwa mbere wari ubikomoje ko nzo bivuga neza nta muntu yashobora kurongora batabona ko afite itongo sivyo azorima uwo mugore bizomutunga akaraba ko ufise itongo ufise inka ufise ibyangombwa mugabo no munsi ugiye kuraba abantu benshi barongora atarakimwe afise hari abantu bashobora gutegura urubanza yaharuye intererano gusa y'abantu wewe atakintu nakimwe afise mu mufuko sivyo ugasanga umukobwa nta kintu nakimwe afise yiteguyemo ubo yiteguye muri bimwe mwita ngo ni bride shower umuhungu na wene batanguye kuja mu bintu bavuga ati nterera ndongore ngo ntacyo afise yego bo guterera ukarongora ukagura igitanda ukagura intebe ukagura ishuka ukagura ibintu byose nimusaba mu nzu none ejo nihagera kuvyara bazokorera umwana yeske nihagera gushira inkono ku ziko uzoja kuja muri shower nayo iyo nja shower rero ni ibintu biza kuvuga ngo ngire nka naka bamfashe ndongore mugabo maze gushika mu rugo hari responsabilité z'umugabo atawunaze gufasha hari responsabilité z'umugore atawunaze gufasha muri no mese ugiye kuraba imanza ziriko zikogwa nabi kuko ugiye kuraba umuntu akuzana invitation no munsi hasigaye hamwe na commission yarakuvurema umuntu yakwishuza nkuko umenga ni deni yaguhaye ko yaguhaye invitation gusa ntabwo atega gwa rubanza rwashitse nejo none mbwira aho uri ifoto turatubonanye umpe twumvikanye ko ndaguhangara zivyo none mara umuntu yipanze umusore agomba gutegura urubanza abati bampa canke batamba jeruraba yego ico nkeneye gusa nuko baza kunshigikira bakankorera urubanza bakagira gute mugabo bagaterera mugabo nubwo batoterera kuko na komite kera ingene zaba twe tukirongora yego waje muri komite yakubaza ikibazo ca mbere ugomba ko tugukorera urubanza wangahe ufise ngahe bo ntibakubwira ico baguha na kimwe bagati wowe ufise ngahe wabwiye uti mvise ayangana uko okay tukora urubanza rero rungana nayo hari yagira bakore bakavuga ati turaterera ni sawa mugabo bajya baza kunganira aho gaje canka ubona ati kameme vyakerereje harageze hari n'igihe komite yavuga ati wewe tukwihweje n'ivyo uri kuravuga ntiharagera kurongora banza urindira uzorongora hanyuma komite ikakwankira urubanza bakubona ko kiri nk'umwana yuba ati wapireka ntugira igitanda ntugira imatera ntugira intebe ntugira inkwano ntugira impuzu wambara costume ntugira ikintu na kimwe none ugomba kurongora bigende gute bati we tukuravye rero icara muhira genda ugo muri gihungu muhira mugabo nturagera kurongora uracara umuregwa kwera mugabo abantu benshi barabita mu rudubi nico gituma ni mu nyuma z'urubanza usanga ibintu byagoranye turacari ngaho nyene kuko mu manzu no munsi ugiye kuraba hari ibinyoma bavuga abantu abantu mukunda kuvuga amajambo we mu byumva kwiri kandi birabishe no kuri ku bantu babatama babizigirwa binyankamugaye batowe ngo bavuga ijambo ukumva ijambo ryambere atawe kuvuga atanguriye ku kinyoma kwiri ngo twagiye tubona abantu ngo baje nawe niwe yabahaye itariki niwe yabwiye n'ikibanza aho urubanza rubera sivyo ngo twagiye tubona abantu badutse ngo baraje ngo twari mu manza z'ubukwe ngo inama y'umuryango ngo twari ko turavugana ngo diplome y'umwana ngo tuzatubona abantu binjiye ariko vrema umuntu w'umugabo avisa bakorera akazana kabeshya urabyumva ukazoba ngo aha rero ngo turi ku musozi wa gihinga ni wacu namwe muri mu kabondo none hacitse igihinga gute ngo mu rugo kwa naka ni sare wakotesheje niyenye n'umudandaza muguhizi wawe vugisha ukuri uvuga uti twahuriye aha yisango twari tuyizinanye imwo twarabiyaze urubanza rugenda ya mitego nikirimwo ndikubesha wewe ndaje utanguye kwatura uvuga ngo ngaha mu muryango wacu nta mukobwa aragera kurongorwa dufise kandi inkwano baraguhaye avance urayifise canke yose uwo mubaze kwatura ndaje kwa nta mugore ufise utanga nta mugeni ufise utanga iyo byamuvuze ko rishaka kumugira ko ububasha yashiki yaje bikamunana ko umugore abavyeyi bo bagerageza kwatura neza bareme
barema ibyiza ku bana babo bisigura ko ajya amajambo avuga mu rubanza akurikira umugeni ngo ngo turacyafise utwana ngo n'umwana mutoya ngo ntaragera kuza mukazoba ngo mbaga kubera mwatugobereye ngo ntitwobasubiza inyuma mudasabye urumva murabemeje ko mutabahaye umuntu akomeye ashitse avuze matite kuba umugore n'umwana bisiguraga Apotre yuko ijambo ryose rivugwa mu rubanza rifise inkurikizi ku muryango wo gushinga watongereye hari rirafise inkurikizi mewe vugisha ukuri wovuga ati tubahaye umukobwa mwiza yavuze y'ingeso nziza nawe urabizi ko urumugaro aruhebye hirya yejo umukobwa uraze ko yakoroye inda akagwara agahagwa gupfa urabemeje ko bahaye agaseke azobashika bipfundurira nawe sivyo umutemere wavuye ko kera none ivyo binyoma byose nivyike nimba bikundaniye vuga uti pfa gutwara nyene mugabo uraho yavuze ko gasararyohe ahejeje urubanza acabwira abantu ati ko tugicupa barakwiye ari imbere y'itsu urumva ko abavyeyi baba bararusha kuko urumva haravuga ati imana yoduha akagenda twaba dutomboye mugabo uravuze ko utazi intungane nawe urabizi ko yakunaniye mwari kuba mwaricaye n'abavyeyi bo mwati uwo muhungu wanyu aje gukuwanya umukobwa wacu aramuzi barayaze bikwiye ejo nihagira ikiba ntimuzoza kutubwira ngo bimeze uku nuku 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 umwana wacu byagenze uko mwabana mwe mwarayaze ntibije kuyangara ashitseyo kiriya gihe wasanga ari umuvyeyi yagukwereye wasanga abavyeyi umuryango wakoranye agiye kubiraba ino myaka ibintu byinshi bitwara uburyo kandi usanga nk'ibice birenga 50% vyatanzwe n'umuhungu yikoceje ku mahera yiwi umuryango wamuravye mu nyuma ico gitumye inkwano zobo zigoye bakwiye kuziga gushasha bazige gutega Apotre abahungu barazimbwa abahungu bazimbwa gute none umuntu mumaranye fiansaye umyaka 2-3 ego buri wa gatanu gushaka uwa Mungu ku mugoroba uguma yijugunyamwe ibitabazi n'imishishito wamuguriye ego sivyo wamusohokanye yarihiye none mu bisanzwe kera bazora ikintu baje gukwa mu bisanzwe ry'amafaranga ijya nkwano baba bakwiye kuvuga bati inkwano haje kuturubanza gusa mugaba inkwano twarayitanze ubwo banyu bayirira yimatse uti inkwano abahungu tuyitanga kare yego bayitanga kare ariko n'ubu hariho abakobwa basigaye basorora Apotre ni sawa basorora ni sawa mugabo nta kuntu umuntu we umumara imyaka 3 ni umugurira parufe ni umugurira impuzu ibirato no bigora yaramaze hamfete nkuko umugore wawe mugahagaze aho ati mudakwijaya ntimwirwe muraza ntituvuga ijambo none ufatiye kuki turacari ngaho nyene hari abavyeyi bamwe usanga bavuga bati twebwe dukeneye umuntu ameze uku yego atari uyu ntaza twebwe hari uraho numvise nina muravuga ngo imbwa mu mbwa abantu mu bantu cyari rya mbere mvise icyo cyane tuvuge ko nabo bakiri umugenzo wa kera ibigo byo guperereza baba baraperereje cyangwa n'ingeso mbi z'abavyeyi batagomba guhindura ivyiyumviro bo ubwa maso kudahindura ivyiyumviro umuvyeyi wese agirira impuhwe umwana wiwe yego babazi biri mu ngene bimeze urugo gubakwa n'ibanga urugo gubakwa n'urukundo kwihangana ukabuzi yuko umuntu bishoboka kugorana rero abantu bashaka kuvuga uti mu muryango wo kwa banaka turabazi bameze uko ntashobora kubaka n'umuhungu wacu navuze ko murutema nk'izi ni biro kusanga kesho usanga ariko mutema z'umuhungu yanyegeje umugabo umugore ugasanga umukobwa nawe yanyegeje umuhungu bagatangura kugira ngo bya bintu hari ikintu bashika kera umuganagaze mu gwinjiriro mu muryango agakubita kagere hasi ngo ndagwinjiye ngo sinzorusohoka ushaka kugwinjira nturusohoke mugabo karugorerwamo muri ico gihe bavuga ati ko namaze kugwinjira ubu wendi libre ndisanzura ubu ndiyerekana neza uwundi we rero ntaco bagivuze cyo kunkoza kuko nasinye kwa mustanteri navuye kwa padiri cyangwa kwa pastor imiryango yagiye kuvuga amajambo ubu ndamwereka uwundi ashatse tubanuko cyangwa tugwane tubanuko ntashira donc usanga ni ngora nico gituma abantu bakwiye kwicara bakabaganira ati wa mwana naka mwaraganiriye neza ingeso ze urazize wow ikintu gikomeye turacari ngaho kwaho bantu nimutse kuyoragura inzobe zose mubonye inzobe z'ubuzo baranzigura kibutike ziruzuye
barihomahoma y'amafu bakayavangavanga uzobibwirwa nuko akuye akabaciye ko canke banyagiwe uravyumva abana nabo sinzi ibyo bisiga canke bamira ugasanga baritukuje ni sawa hariho n'abasigaye bitera amaserumu mugabo ugasanga mugabo nawe ubwiye abantu ni umubiri w'umuntu umeze nk'igihugu kirimo demokarasi ntikiburamwo imigambwe iri muri opposition nibishoboka naho wokwitukuza gute aha antihemera ngaha antihemera aha mu jisho ry'ikirenge ntiyemera ku mavi ntiyemera hariho ibintu hariho ibihimba biguma bivuga ati twe turi original naho bigenda gute rero muri ico gihe abantu ubwiza bw'umugore no kuraba ingeso ego ntiziri ku mubiri ntiziri ku kindi kintu ibyo ni ibintu birondeka mu nyuma bikaboneka turacana ngaho mariage za kera ugiye kubiraba ntihari bwazi ivy'amasare de reception ariko ubu urasanga umusore ahantu umuntu yibakiye muri 4 yare agacakota imisi yose ya gatandatu ni ya Mungu imiliyoni 2 gusa dekora akavuga ati aya mbere makeya no miliyoni n'inusu yego ivyo ko navyo nyine tubona ari bishasha ntibifise ico imanza z'ubu usanga zarahinduwe na cyane haba mu ishusho no mu bituma abantu batagitura ibibe mu mazi ibyo birimo kubera urumva ni bimwe nakubwira umuntu arashobora kugiraho dote bagashobora ati nturenze amasaha 2 kuko wa mariage azobashitse mu kanya ni bya binyoma rero nakubwira bashobora ngo ngaha ngo twari ku musozi kanaka ngo mu rugo kwanaka si wawe wowe uhafise amasaha 2 gusa warishe have muri ico gihe ivyo navyo birafise ico bivuga mugabo kera ukuntu byari bimeze yego nubwo warehereza ibujumbura umukobwa uretse ubihakane wabo bigakunda nta bukwe bwaba wateza gusanga umuvyeyi we kwitongo naho uba mu rugo watubatse neza bapfuma basasa hepfo y'urugo canka ku mucamo muga mwitongo iwabo yego bakabwira abantu bati imiryango mubuze dukora urubanza mugabo no munsi ugiye kubiraba ititukaho riri igisirimu kiratuma n'imiryango idahezagira abana babo nta kuntu umuvyeyi yaruhiye ku mwana kubera we watize umwana ashiyaze bujumbura hagaze ko avuga ijambo ngo se ntiyorivuga se ngo ntiyize ngo mu maramaza ngo asa nabi bagace bamwima ijambo mu rugo rw'umuhungu wiwe mu bukwe bw'umuhungu cyangwa umukobwa wiwe rikavugwa na kanaka ngo kubera wari umusirimu ujya kanaka nubwo ari umusirimu nta mugisha guha ngo gufate nk'uko uhabwa n'umuvyeyi wawe ni kibazo ni inkwano bakayiha se wabo canke inarume kandi se wiwe ahari ariwe yateza gukosha umutamari ngaho bamubwira urukoti ruri ngaho gusa yicaye ngaho n'uruyeri muga gahinda kamwiciye ngaho hari kabona amafoto abantu baje guterura inkwano hakagenda inarume uwo mwana wawe hakagenda se wabo nawe wicaye ngaho ngo wewe ubisha ifoto hama uja mu rugo wibaza ngo uratwaye umugisha uhawe nande umugisha w'abavyeyi wawukuye bisigura ko bijya tubona muri Bibiliya guhera na kera abavyeyi n'ubu biracakora umugisha uracakora ku bana umuvyeyi akuvumye birafata ni nko guhezagiye bifata ubwo ntibiri mu bintu biriko biratuma ntibikwiye kuba musuzuguza abavyeyi banyu ngo nuko mwaje bujumbura mukiyoga mwose amabere yabajya abavyeyi bajya muvuga ko banuka bo bamaramaza mutagomba nuko president ko ari mama wabo hakamu president mukawonkre ngo mama niwe aja gutora ishugwe niwe baha akantu niho mutama kazari ngaho nyine yamuvyaye nta yindi opportunity hari nta wundi munsi wo kunezeza umuvyeyi ufise wari uwo uragucitse kugira nawe aca guhumugisha ukwiye nuko mutubwira ibintu bikomeye cyane Apotre ngo n'urubanza rw'ubugeni yego ubugeni kubesha je nk'akarorero hariho umuntu twarankanye washaka mugabo yaranyaze je namwanza yaje kuza bonye kumusabira kumuvugira ijambo ryo gukwa ndamwankira nta sofisi urumva ngo papa gute ko je ndamuza afise ubwenge bukwiye yego n'umukeneda no waruguru none n'ururimi nago ntaze kuvuga najyo nzuvuga gende bwire so arivuge yego ubwo bwishime muri ko muragira so yakuvyaye so sindamuzi inzu wakuriyemo sindayizi ntizasa neze wacu ntituzinanye bwira so hari baza kuvuga ijambo atora inkwano
kikaza gusuzuguza umuvyeyi ukamusuzuga uwundi mugabo ni nk'uko ari mu rugo iwe wamusohoye serugo abaye naka imanza z'ubu hasigaye ubugeni buheze uca tubwira ko urubanza rwo gutwikurura oya n'agahumira ibyo byo mbe mutwikurura gute impora ndabibona ubukwe bubereye ngaha mu kanya protokole iraje ngo raba mwene muri izubaza gatoya ngo duhindure disposition y'intebe ngo kuko mu kanya tuga dutwikurure byagenze gute ntibikuru usora gaca mu kumba hajya uwundi hajya bakamuvutisha izindi cyangwa bakamwambika ikanzu uwundi agahindura ikaruvati n'ishati gusa mu kanya ngo bajya gutwikurura suko uwo twikurura umuntu atararanye n'umugabo atararanye n'umugore kera mu gutwikurura ndabisubire muri nabivuze umugabo n'umugeni wiwe bararyamana bukeye mu gitondo hariho indamukanyo baza kubaramutsa nyina cyangwa inasenga ati waraye gutega mwana iyo yasanze umukobwa ameze neza ati naraye ndarigenda sibyo yaje ko waraye ku kikogo uravyumva ati yari yagerageje hanyuma rero ibyo bisaswa barayeko yaca bifataga birenza hejuru kuko nta maprafo yabariho kera kandi nayo wacisha umuryango ukabiterera mu murera aho bita muri saro bakaraba yuko hari ikimenyetso gitukura kiriko cy'amaraso baci bamenya rero bati aho urubanza rwo gutwikurura ruraba iyo basanze atakiriko wapi parenge numvise bavuze ati niba amaraso ko tutabonye amaraso wamvete ngo yagize hemorrhagie interne ngo yaviriye imbere abandi nabo ngo bagyoza amaki urumva ico gerero hariho inzoga baca bashiramwo umukenga iyo basanze amaraso ariko donko ince zari ziriko icyo bita ince icyo bita ngo umucanje wanje no kuvuga umuntu mwacanye ince sibyo hanyuma umukenke baca bawushira muri iyo nzoga umukenke udaciye haruguru no hepfo uzivye hose ukaje wabo umukobwa avuga bati ubu murashaka kuza gutwikura ko twasanze umwana wanyu yari yararezwe ince zari zikiriko sibyo aho baca bati ni sawa kuko igihe gutwikura bitaraba n'inkwano ntiwe zitagwawe oya inka baguhaye warinze baza gutwikurura yanzo gikaza niyo yakwemeza ati inka gumye twasanze ari umugana kwije ince ziriko mugabo basanze ibintu byarayangaye bacafata umukenke uciye epfo na ruguru utubuye epfo na ruguru bagashira muri yanzo bagapfundikira batijana wo mukobwa bashavuye bagaca bashika bati ntimwirirwe muraza twasanze ari second hand ntibikunda none ubu bibaye mubona inkwano zose wizwa n'abantu bagaragu nawe cyangwa bariko barabyumviza nawe nu ni ibintu bikomeye cyane yego ico gihe rero baca baza gutwikurura bakavuga ijambo ryo gutwikurura yego se umukobwa gatuma intumwa bakaza rero bakakora urubanza mu gihe basanze bede twikurura naho kubera atanje zariko yego baca barondera rencontre abashinga ntahe bavuye wabo w'umuhungu niwo mukobwa bakaza bakumvikana swate yese inkwano turazibasubiza muduhe umugeni dutahe canke turazibasubiza nyene mugabo turabinge tuvyumvikana byarabaho igihe babagumya neza bagateka jana twasanze umuntu yaramaze kuba umugore mugabo ico kibazo barobaje uno munsi yego batungwa nyene n'iki kizungu babishizemo n'ahandi ho yego biragoye nyaza kwinkwano zorya bake turacari ngaho nyene bisigura ko tubumva neza urubanza rwo gutwikurura ngo batasigurira gifise je ku bwanje bushaka bakarureka rujya bagira ko rujya jo boshaka bakareka ko kurongora umuzi n'ubundi umuntu yarasanga yararongowe biragoye none utwikurura iki none umuntu yatanguye kwiryo banga kiri mu myaka 16 17 arongoye kuri 23 25 aza abahungu aza abagabo ibintu byose nta ahubwo asumye inshuro nyinshi wubatse kubigira yego
habaye ceremony gusa uvuga ngo yarose umuntu bagumana ngo mpaka gupfa ubwo cyo ngo aje gutwikurura no gutwikuruye iki ntibikunda bisanzwe rero abantu bajejwe iby'imico y'igihugu canke akaranga yego barakwiye kwiga neza imanza zimwe bakazikuramo nuko muradushigura ico kintu Apotre turacari ngaho nyene ariko umuntu agiye kubiraba neza ubu benshi bamwe baritwaza yuko bagira ko kubivanye nuko hari ibintu bisigaye bizimvye je masare n'amadekoro yaso kugirako no kuzimanganya amatohoza none kudafise ubwo buryo byo bigenda oya wapezeka oya ntasukuvuga ngo bagize by'amasare si ivyo ni ibintu bavuga bati nugubwira ati tugire fotokopi bya kera bumve ko umuntu yarongowe hama bamutwikuruye muga bazinze ko atari byo nta gutwikurura kwabayeho kera baravuga ati ari mu bikinga zoze ariko ubu inyuma y'umunsi umwe ubugeni bubaye bikemeka reka wapi naho nyine ho basi byaba muri sare ntacyo bitwaye ni bararane bukeye basi gapana nyene turacari ngaho nyene mwe musanzwe munihebeye Imana musanzwe muri abakozi b'Imana kwihebera Imana baratubwiye ko bidakunda ndakereye kumenya ubu abantu benshi basigaye hariyo ikintu c'uburyo busigaye bitwara imanza zuwo ugasanga umuntu abantu bariyumvikaniye ukavuga ati ntituraronka amahera yo gushinga urwacu kandi barashoboye no kuriha iyo rasiyo barashoboye no gupanga iyo nzu ariko hari amahera bisabwa kugira ngo utumire abo bantu muze mukora mutere iteka imiryango ndakeneye kumenya mbega ivyo vyovyo ntiri mu bituma abantu bibananira kwihangana bakavuga ati ntaco tuzoreka kuba turabana ariko tube turabana mu bundi buryo dutaha mbe ndakubajije mbe none ku bukwe igitigiri cemewe nticyabangara ntaco hacabo atubwira umuntu yumve ko yageze urubanza rwiza nuko haza isoko ry'abantu sibyo oya nimba ufise umugeni umugabo n'umugore barongorana bahagira bahagarikize n'abavyeyi bawe nabo bavukana abantu baje gukora urubanza yego nawe ntiruba warongoye gutyo n'uwazanye abantu benshi isinzi y'abantu ntibagira ubukwe bumwe yego yega bava ngo umukene ajya nk'umugwayi umuntu wese ategura urubanza bivanye n'uburyo afise n'ishusho agomba ko ruba rufise yego sivyo donc muri ico gihe rero tushobora kuvuga ngo jewe uko ntaronse ngo amafaranga reservice y'abantu 1000 ngo nuzuze sare ngo mbaye ndareka oya washobora urubanza rw'abantu bake mugakora urubanza bigahera ukitwa umugabo n'umugore bigahera mugataha neza rero muri ico gihe ni bya bindi ugomba gukoporora ngo ngire urubanza nk'ubwo naka yagize wewe yitabwe n'abantu benshi imiduga yari myinshi byantu byari meze ukunuku ibyo ni wagomba kugomba kugira nka naka ntibizogukundira ikintu gihambaye ni ukubona ko ufise umugeni ufise umugabo ufise ibyangombwa bikwiye by'uko mushobora kwitwa umugabo n'umugore ntibisaba ari isinzi ry'abantu oya bwatubwiye ku kintu cerekeye umucanje warumva ko cyaba ari ikintu gitera ubwoba n'imiryango akavuga ati izi nkwano ejo zirashobora kuba gwacu ntizibe gwacu mbega uwo mugenzi ubwarose kugira ngo dusubire gutwikurura neza na neza birafise ivyo vyofasha abakristu birafise ico vyofasha umwigeme kugira azigame ubwere ntegerwa bwiwiwe mbo nuwashaka nubwo ubusugi bwiwe yego titwovuga ngo bose ntazo bagifise hariho abakobwa bagumye ibanga gushika n'uno munsi bariho mugabo gusa nimparugwa nimboneka rimwe si benshi nagatangaza kuko no munsi ugenda mu marigara bakubwiye abakobwa ibyo bariko baraganira bati naka aracyari isugi bashobora ngo nimba nyina roga ni wafise ibibazo gusumba babandi birirwa baritanga hose ntibamwumva wumva niwe marijineza bavuga bati ntituvyumvikana n'uryo mukobwa nimba nyina roga data wanjye nawe yagumije ibanga ryiwe mugaba mugarukanye bavuga ati ntivyumvikana kurudire ntivyumvikana mugabo bantu bariho kandi wanashaka mwene uwo muntu iyo umushize mu nzu mu by'ukuri shaka uwo aragendeye mu buhumbu cyangwa ibindi bintu mugabo ugasanga aragumije ibanga ryiwe uwo mugore usanga ari umugore wikundiro biteye ubwoba naho yogira ikosa urabikubitiza ukavuga uti biragoye mugabo no munsi ugiye kubiraba
biragoye umunsi uravuga ati abasore bose bazoze barongora amasugi biragoye mugabo reka bagomba barongora abagore nico kimwe kuko nahone nibo bazica hakiri kare kiracyari ikibazo gikomeye cyane nuko hasigaye hari imanza nyinshi cyane dusigaye dufise n'imanza zisigaye zitwara amafaranga menshi cyane aho ubona ko kugira umuntu ahamba wiwe ewana amakomite arakorana abari muri Amerika ugaterefona mu gihe ubafise ukabona yuko hari umuntu avuga ati jewe umuntu yitavye Imana ntigeza kuronka amahera kubera njeje guhamba abantu vuga ko hari n'abo barangura ndakeneye kumenya kubwanyu bivuga kwiki ni wa muco watakaye ubwa mbere ho mu bisango abantu tugeze mu bihe bibi abantu bikunda badakunda nababo uravuze ikintu gikunda kuba kimbabaza cyane ingene umuntu akagwara gatoya kamutuma kugura ibinini bya 2 canke 3 agakira mugabo akabura ico kinini akabura indya agakena ahagenda gusa ntagire ico bamwambika agasonza agapfa nabi mugabo yahwera ukumva mu matangazo muri radio y'igihugu ngo babikiye ngo bari Canada babikiye bari mu Bubiligi no muri Norvege ngo babikiye ngo bari Afrika y'Epfo kibyo none uyu muntu bigenze gute abantu bavuye he yabuze imiti gute mu yindi mvugo umuntu yapfuye gute ko yapfuye yishwe n'ubukene mugabo inama yaba bya bintu byo kwirarira rero byo kugomba guhuma amaso amakungu kugomba yuko abantu batobafata uko mengo ngo bageze urubanza ruciriritse ngo kame ngo bihagateka mu muryango agateka bagataye mu gihe batarabujya mu ntagwaye mugabo no muzo gacaza ugasanga umuntu ari babuye ngo amurihimiri ngo isanduku y'imiliyoni 6 sibyo ibaza canke indwi ubundi akagura amakositimu umugabo yagiye apfuye agenda gusa bakamugurira ibirato amavuta na parufe bagashirako n'imodoka ngo imwe idafukuye hejuru bagaca bagenda kubakisha imva y'imiliyoni 10 gukaraba abantu bose bakanywa nkuko menga nahantu habereye meeting umuntu akanywa udashatse urabyumva ngo urubanza rwakatangaza gute ikibabaje ni kimwe yaba basi bari bigaye bakavuga ati ko tutamuravye mugabo uko biri kose afise abasize yego mugaje amafaranga yose batanze yaba yari babahaye bati tuyahe basi imfuvye n'abapfakazi n'umupfakazi asize azosigara bafasha babiherukira ku mpanda yego ntagusubira kuja kubaraba umwana asubira kuja ku ishuri umugore we ntazura kuronka ico yambara mugabo umuntu batigeze barabakomeye bamuhambye ku miliyoni 230 n'ama promesse y'ikinyoma aho bahagarara imbere y'imva yiwe bakamuhagarara hejuru bakavuga ngo uragiye mugabo ngo udasigiye tuzobaba hafi tuzobaraba babaraba ryane donc ico gihe uje guhamba by'uno munsi biraguye tugaruke kuri bya bintu nyene ugasanga ikigandara kibereye ahantu hatatu umuntu yaguye ruguru sivyo uvuga ngo baruguru bazogandarira ku rugibo ayo Bujumbura bazogandarira kwa naka ngo abiburaya nabo guhigandara ngo ni kwa naka ni bitatu mwisanga umuntu bagandarira umuntu bagandarira aho yapfiriye ku rugiwe nuno munsi urabana no munsi gituma ngo imanza zabaye nyinshi nubwo umuntu usoye bamugandaho 3-4 ari umuntu umwe ugasanga ngo itariki y'abaganduka kuri naka iburaya bazobera hanaha ibujumbura bagandutse ikimaze cyatanzwe na ruguru baragandutse umuntu bamugandaho 3 ibyo byose n'ibintu biriko yatesha ntuzeye imico n'akaranga yacu aho usanga urupfu rw'umuntu wagiye kubonwa nk'ibyashara twogirira Bujumbura kubera niho hari kimaze cinshi kubera badashobora kuduga ruguru ntitwoyagisha reka tubigire niba manuke ni ukumva ngo ruguru byagenze iburaya byagenze ivyo ntibishoboka umuntu umwe ukamutanga kimaze 3 kandi ugasanga babandi batumira baha amaferepari abaruguru bayiguhaye nayo Bujumbura bayiguhaye nimburi nibura baguhaye ubu hari ama transfer aba ati uribuka naka nawe yarataye kimaze wanyu mu muryango byage twame turabana byagenze uko aho usanga n'abavukana basigaye baganira ku muvyeyi wiwe ukudasa
nimba umuntu bamuganutse ko Bujumbura mugabo usanga umuvyeyi umuhungu we bakorera imakamba cyo mu Kirundo hagasha genda nko mu Kirundo agashavuga ati burya rero turafise urubanza rwo kuganuka ku muvyeyi ruzobera muri sale kanaka aho nyene nawe yavuye kumuganduka ko Bujumbura na ruguru iwabo. Ivyo bintu rero ni ibintu biko batuma abantu ubwa mbere birasesaguza imiryango kuko ndazi yuko hari abantu benshi no munsi ngo byo kuvuga ngo sinoreka guseruka kwa naka n'ubukene abantu bafise akemera kuja gufata ideni agafata ideni yo guterera kanaka gatatu kane gatanu. Rero abantu bakwiye kuraba ingene imanza ziraruhishije abantu babijejwe n'ibicare baraba ati imanza zikogwe gute. Tukiri ngaho nyene imanza ni nyinshi hari anniversaire abasigabaza n'ibintu byinshi imanza dukwiye gusigarana muri no mwanya usigaye umenga ni muto kwisi muno umwanya amahera usigaye umenga umwanya wose hakenewe ikintu cyose amahera ubu n'amazi agugwa amahera imanza dukwiye gusigarana ku bwanyu n'izahe izo hinyanyugwa zo bari izahe hakugwi ni nkizo z'ubugeni nyene nizo z'urupfu mugabo bagahindura ingene bariko bazikora yego mugezo zogumaho mwe nk'ibi by'imyijogonyoro abantu bavuga ngo anniversaire ugacuhurura abantu byagoye ikibabaje se kimwe ni byinshi hari umuntu agira anniversaire ko yavuga ati genda yafise n'ubundi ndahora ndayakonsuma nkene abantu baza kumfasha kuyajya yego none nawe uri umukene uri nyakubya ngugiye bwa anniversaire yiki iyo myaka uri kurafeta wayimaze mwiki wayungutse mwiki wibuka mwiki igitigiri gusa ngo nakwije 30 none feta biraguye ibintu bikomeye cyane biraguye kwiri donc urumva abantu hari imanza bashizemwo zidakenewe na gatoya kwirigura hurura abantu ngira abantu mu gatata n'abantu ngo ntibagashyize kuri stati ngo kuri anniversaire yawe nje ndikondane kugushira kuri stati aha nicaye nguma niyumvira imyaka ya Gayeri ahigeze kugira uwo munsi ntuncike namushire kuri stati ibaze wapi ni wanje hagenda yibuka ntundenganye ibintu bikomeye cyane buriko murabitubwira wapi nivyo abantu muratubwiye imanza twosigarana oya abantu ndakubwira Gayeri aho abantu bariko barapfira nabi mbwira ingene we uheranye minervale y'abana sivyo kurariya ugacuhuriranya na anniversaire yawe amafaranga ari kuja kuri minervale ukayagura inyama n'amagato kugira ngo murye bakwambike bya bindi bagusuke kwa amazi bagutere bya bibabi hama cyo vuga ngo tugeze anniversaire ejo mu gitondo umwana bamwirukane ku ishuri ngo ari mu anniversaire wowe ufise mu bwenge hakwiye wapi nimba uburyo buhari mesi none bishoboka ushaka ufise minervale y'abatarari y'abana ugiye kuyagirisha iminsi mikuru anniversaire ejo abana birukane ku ishuri ejo upana inzu y'abandi yego nturayiriha amafaranga ari wayaronsa bihuranye na anniversaire yawe ucuje gufata abagenzi mugiye mu birori muguza amagato muguza imivinyu uwo muvinyu nta nuhora wisorera mu buzima ni ibintu bigoye birazimvye umugabo kugira ugire nk'abandi gusa ngo bagire ngo watwitse ngo hari hahiye urumva ngo vyari shosho none shosho nawe ejo mu gitondo nyene nza gusohora n'ikirago ati mviramo uzoca uvuga ngo nasohoze kubera nari mfise umunsi mukuru anniversaire hari iminsi mikuru y'agahimbo mu bisanzwe hari iminsi mikuru yo guhotsa ibintu ufise n'iyindi minsi mikuru uvuga uti iyi yaba umukene canke iki ikwiye kuba kubera n'imico y'ikirundi abantu baramuba hafi kandi nyine utoja kumbwira ngo wewe uje gufeta ngo abana bameze amenyo ni munsi mukuru wiki ngo bebe yameze iryinyo ngo turafeta uko no guhotsa n'umwijogonyo n'agahimbo uko n'agahimbo umwana w'umwaka umwe umucumitira imfizi ngo agire gute ngo yarafese anniversaire y'umwaka umwe arazi biriko biraba ivyo arabizi mwe kubaza y'abantu guza bicumitira irengwe bakagizo nyama nawe na nyimwe n'urubanza si hari arisinziriye ari muri berso ngo mwageze umunsi mukuru wa bebe gute ivyo byita guhokerereza amafaranga ni guhokerereza amafaranga muriko mutubwira amajambo akomeye cyane mugabo aho mbwira abantu iyo minsi mikuru ntikenewe kubera iki iyo minsi mikuru ya bebe yameze iryinyo byagenze gutya na gutyaye
nyoko ikigoma cyaheze ruguru inzu igira imugwe ko ni ibyatsi n'amahuba ntayuguze ibintu byose ni shano inzara ari ishabi wanyu abana uko hamwene wanyu yapfuye ntibiga hari abagorwa abatagira ukangana ugiye gukoza miliyoni 2 3 4 abantu bagiye kunywa amashampanye sibyo hariho shampanye zo miliyoni nusu nzugwa zibiri ngo kugira bamwemere ko ari mwana wume haciye azigura ngo ari versere ngo bari batwitse gute shebihura nakibwe mwavuga cy'amadeko uwo munsi mukuru urakenewe ufata umuntu adekora akazana ubunyenyeri bw'amatara inyuma yawe igihumbi n'ivyatsi vya artificiel nk'ibi ubyumva uzibyo ugacugana ukariha ibintu bitagira uko bingana aba DJ ngabo baje imbyino zabyenye mwakomanza bavigwana n'abava muri Zambia ntumbaze ngo indirimbo ariko masha gaca mu gitondo bakubwira bati nyoko wawe rega byagoranye urumva ni ngorane muhira yabuze amase none ikivi caraye warabibari nibaraye ibintu bikene mu buzima umuntu akwiye kuraba priorite ziwe impanuro nziza cyane mu gihe twohindura ivyiyumviro tukarekana n'ubuzima tubona mu matelefone bwo hanze tugafata iyo nzira ubona imiryango mu Burundi igana he kibazo nshobora kugira umunsi mukuru nkoga here yagize nkoga here ntunganya amafaranga arayafise je ntaza kuraba uko ngana jewe amafaranga uri kuraraba ufise abana uri kuravyara kazoza kabo gateguye gute uzi ko aya mafaranga abantu baje kugira anniversaire kubera uhembwe ntuzi n'imisi uzohera uzomara ku kazi ntuzi byashara kuzobananye bikora inyungu warose ucyujana kugira ngo mugire imisi mikuru mu ginyama mu sare mu tambe ibintu bimere nabi sivyo ejo mu gitondo bikubana nabi abantu basuye kwiga kuri rya shuri mugabo bari umuntu wiyumvira wari kuvuga ati inyungu nganje kugira assurance education y'abana ukariho ukavuga uti jewe amafaranga ejo sinzi ko nzoba nkiriho nshobora kugira isanganya nshobora kumugara hako nja gufeta reka mwende hira abana mbaho ntabaho mbe ndisiri ko bazobandanya biga mbe ndisiri yuko bazobandanya babaho aya mafaranga mfita ku mwaka ngiye nkaraba ahantu mfata parcelle nkayiriha ku mwaka ukwezi aya ndashobora kuyigura mu ugasanga ya bintu byose ejo urafese nagana kugura ejo ni wakena bajya mahajyanye fete ubazozibandanya ko ntibazo gutumira basigaye bazigira gutakirimo rero mu buzima abantu bakwiye kuraba priorite ni nkene yiki mu buzima nkene yiki aya mafaranga ndayaronse ndayakoze iki ntuje kuvuga ngo wasambutse kandi nibyo satani yarabahaye n'amaterme meza y'ukuri hari ahantu numvise yavuze ukuri hamwe gusa handi ho ni wese kinyoma yabavuga ati uza wumva abantu bavuga ati tugiye gusambuka kandi bagasambuka kwe ntaho barasambutse niba rero muri icyo gihe ibintu by'imanza ntibabirara je ntiwoza kumbwira ngo mfise anniversaire ngo nterera je MARIAGE ntibikunda oya ntuzungi no mu rugo wanje barabizi tibomwe ngo kwanaka ngo bafise umunsi ngo naka bafise anniversaire byo ntibindaba je ntibindaba ibyo tuje kumbwira ngo kwanaka ngo bahekereza umwana bahekereza umwana kuvuga kera barabigira ni sawa mugabo byavise bisobanura none gufata umwana ukamushira mu mugongo bisaba urubanza kumwa umwana ni maganda guhagarikira banyirasenge bazi sinzi ryose riza tora urwembo mumwe zange wamumoye nari ngorane ziri wo gusoho je nsembyayindwi none sindiga sohoka kandi bakuze rero nganti wewe ni umugongo ukomeye mama w'abana ukumvura keneye gutembera umwana urabona ko shaka kumusigira amata kwiye ukeneye uruhusha rwande sije duzangiye umwana n'urugo nibitembere Apotre tugoze n'abasozera bari kuza kumusahura bavuga ngo ningura ibyo ngura ngo kugira ngo sohoke suka ndabumva rero bavuga muti
uburyo bw'ubu buhari si ubwo kuryoherwa cyane bwo gukora imanza zikenewe. Apotre nibaza ko dufise ikintu kinini kandi cyo gusubira kubashimira ko musubiye kuduhereza inyigisho nizere ko zadukewe kandi nta kibazo wenda hari ndi ku bwanyu hano igihe cyose mu nkeneye muzombarira neza cyane. Reka rero ndabashimire bose bwawe byo muri murabara natwe gutabura mu mugaza nizere ko zino nyigisho muzibika ahantu bishize ukavyibagira usubira urabe ikiganiro kuko ni ibintu byaba bidufasha iminsi yose. Kuri mikoro yari jewe Juste Gael biado kamera musaza. Bye bye, ciao, hasta la vista. Mukaba abandi bizavyo byose bikora ku mubiri. Bye bye, ciao, hasta la vista.